wotwidondora? Nitwa Arlette Irankunda, nkaba ndi physiothérapeute, nkaba ndongoye ikigo centre de kinésithérapie yitwa CareConnect Physiotherapy. None physiothérapeute akora iki? Physiothérapeute afasha abantu bafise ububabare canke ubumuga butandukanye bivuye ku ngwara zitandukanye, agafasha umuntu kugira asubire mu buzima busanzwe, mu buzima bwa misi yose. Mu buzima utinya iki? Ntinya kunanigwa. Ego cyonyine. Haba umuntu abitura abagwaye ingwara zimeze gute? Uzwi turabafise ingwara ziriye n'amagufa n'imitsi, système idufasha guhema, système idufasha donc système neurologique, ugasanga umuntu afise ingwara yavuye donc kuri ivyo bihimba by'umubiri byagize ikibazo. Watanguye gute carrière yawe? Carrière yanje yatanguranye n'ivyigwa nagize les études de physiothérapie, ubu mfise master en physiothérapie, ngira option neurologie, et puis mpejeje ayo mashure naciye nugurura centre ya kinésithérapie wanje. Ayo mashuri wayize he? Nayize muri Ande. Kubera iki wahisemo kwiga ivyo exactement? Nashatse kwiga physiothérapie kubera yuko nta bantu benshi bari bahari bavyize ngaha mu Burundi. Nashatse kwiga ikintu tutasanga ahantu hose kitamenyerewe cyane. Kuki wahisemo gukorera ngaha mu Burundi utashimye kubandanya aho wize amashuri ho babimenyereye kubera ino si benshi babimenyereye? Nahisemo kuza kubandaniriza cyangwa gutangura carrière yanje mu Burundi kubera yuko abandi iyo domaine isa niyegewe imbere gatonya, ariko mu Burundi ntiturashika kure cyane muri iyo domaine, kandi nkuko nabivuze nta bantu benshi bari bahari babikora, donc nashaka gufasha abarundi. Ego. Uba wubatse? Oya. Ni igiki ukunda mu buzima cyane gisumba ibindi byose? Ico nkunda cyane novuga gufasha abantu, kuko iyo ufashije umuntu ijya regard canke ijya visage aguha après avoir aidé, nico kintu ca mbere umuntu yo donc kiryoshe. Ego. Kinésithérapie mu Kirundi ni gute? Kubera hari abantu benshi bataza gutahura ibyo ari byo batusigaye imbere ne kinésithérapie. Mu Kirundi nibaza yuko muri dictionnaire kitabaho. Benshi uvuze kine baca batahura ibyo ari byo, mugabo se ni ngerageze gushira mu Gifaransa no mu Kirundi. Ni science paramédicale, donc ni ikintu kiza iruhande y'ubuganga canke ya medicine, gifasha abantu gusubira mu buzima bwabo bwa misi yose bahora bafise ingwara canke ububabare butandukanye. Ni mutandukanye n'abaganga batuvura misi yose? Abaganga n'abakinésithérapeute turi complémentaire, donc bo barabafise spécialité zabo. Nk'umuntu iyo yavunitse arakenera kuba opéré, bakamwopera, hamahejeje kuba opéré hageze ko asubira mu buzima busanzwe, twege tuca intervenir. Nimwe muco mumufasha après yuko abaganga baba baje gukora akazi kabo? Ego. Ibikoresho mukoresha mu bikura he? Ibikoresho bimwe hariho ivyo turonka ngaha i Bujumbura, mugabo ibikoresho biri technique cyane tubikora mu bihugu en dehors y'u Burundi. Intambamyi muhura nazo kubana akazi katamenyerewe mu Burundi, bavuga ati nzoja kugira sport mwibarabara? Ego. Ubuzima bandaye. Intambamyi ya mbere ni yuko usanga hariho nk'umuntu amaze igihe kinini agwaye, hama twituye akaba afise ivyizere yuko nko mu minsi 3 canke mu ndwi imwe azoba yakize yasuye kuba mushasha. Donc intambamyi ya mbere tugira ni impatience yaba twituye. Ego. Bifata umwanya ungana gutegura umuntu udetermine ko yakize? Biravana n'ikintu agwaye. Hariho abo bifata indwi zibiri, hariho bifata amezi 6, hariho nabo bifata umwaka. Bose bivana n'ikintu yaragwaye. Hama
abantu baje kwivuza baza bafise ingwara zitandukanye. Eske ibiciro ni bimwe kugira tumenye kwa muganga ibiciro biba bitandukanye canke biba bimeze gute? Ibiciro ni co kimwe kuri bose. Consultation ya indi nyene ni 10,000 francs, hama séance ya kine ni 15,000 francs ku muntu wari we wese. Peu importe ico ubugwaye. Ego. Hama abantu bagufasha ntukora wenyene, abantu bagufasha muri kano kazi ubakura hehe? Umenya gute ko bari specialize kwino mu Burundi ayo mashuri atayahari? Mu Burundi ayo mashuri arahari. Hariho école ya kinésithérapie muri NSP. Hanyuma sino jewe abo dukorana hariho ndabakeneye ndabarondera nkabaza abantu bari surtout dans le domaine ya médical, abize soins infirmiers etc. Hanyuma bakaza tukavugana mbonye yuko babishobora nkabaforma hama bakamfasha. L'homme de tes rêves ameze gute? Okay. N'umuntu anshigikira, antahura, et surtout agatahura akazi nkora kuko ni koroshe. Hanyuma akaba ari mature émotionnellement na mature mu myaka. Mu vyo genre mu kazi ukora ka misi yose ubona muterera gute mu iterambere ry'umukenyezi mu Burundi? Duterera mu iterambere ry'umukenyezi kubera yuko deja le fait yuko natanguje ibi bintu ndi jenyene ndi umukobwa w'imyaka 29 c'est déjà un signe yuko abakenyezi turashoboye kandi si ibintu byoroshe biranateye ubwoba umuntu abiravye neza mugabo donc c'est un exemple yuko ico umuntu yitumye naho wowe uri umukenyezi urabishobora kandi birakunda. Ni abantu bakeneye ama service bavuga ati jewe ngo ayahasha kuza mufashe bo bakura he? Dukorera Kinanira 3 avenue Kigabiro numéro 5. Ni umuntu ageze kuri ENA kuri route Rumonge ni en face yayo. Hama hari agaframbu gakwiye ukura mu kavuga ati quand même nanje ndafasha mugabo hari ico ngarukana. Pour l'instant comme hataraca igihe kinini cyane dutanguye nta kinini kiba kiravamwe mugabo ushoboye kuriha abakozi ukariha naho ukorera c'est déjà ça ibindi bizoza buhoro buhoro. Hama muri domaine médical ni giki kintu ubona cankenegwa ubukeneye mugabo utaronka hagati hano mu Burundi kiragoye kuronka canke abantu nuwo bagifise biragoye ko akiguha muri domaine médical comparé y'ivyo ukora? Muri domaine médical je mbona ni sawa kuko abaganga barashigikiranira bararungika abagwayi ngaha uwo wituye wese akamusaba rendez-vous muvugana arakwakira kandi akakwakira neza byose ni sawa. Intambamyi gusa tugira mu Burundi nuko amatara aguma acika cyane donc aguma acika ugasanga mu kazi biraduperturbe gatoya. Hariho amaseance acagenda arapfa. Ego ni giki wobwira abantu bako barakuraba kugira uwumvise yuko bikenewe ko baza baragira kine? Ico nababwira nuko kinésithérapie irakenewe cyane kandi ikenewe mu ma domaine donc mu kungwara nyinshi cyane zitandukanye kandi kinésithérapie ça marche irakora donc umuntu wese basaba umwanya munini oya simpaka uko urumva uko uteba kuza kwivuza niko na kine izoteba ego donc iyo ari nk'umuganga akubwiye ati prescription ati genda ugire ama séance ya kine ubwo nyene nabikubwiye uburyo bubigushoboje bien sûr wocu yatangura ubwo nyene kuko bitanguye kare ukira kare.